ndizera neza ntakekeranya ko ata muntu n'umwe muri twebwe adashaka gushika ku bugingo, adashaka gushika ku rugero rwiza, adashaka kuroranirwa, adashaka gutabagwa, adashaka kubaho ubuzima bwiza buri eze. Ndize ko ata muntu n'umwe yipfuza urupfu. Twese twifuza ubugingo, twese twifuza kubaho neza, twese twifuza kuroranirwa, twese twifuza. Ariko mugabe ikibazo rero naho gishobora kwaduka, mbega kugira ngo ushike ku bugingo uri kubyitwaramwo gute, uri kubyifatamwo gute? Ubwo impanuro aho zikenewe, aho zikwiye, wewe urazakira, urazumvira, bimeze gute wewe mu rugendo rwawe rw'iyobokamana? Birashoboka yuko uri umuntu w'intagondwa, birashoboka yuko uri umuntu uvuga ngo uri bususa ntumbabe, birashoboka yuko uri umuntu uri muri babane bavuga ngo ntunkome, ntumbwire, sinshaka, Imana yacu nidutabare. Ugasanga uri umuntu bahanura mugabo akica amatwi, akigira nk'uwudafise amatwi, akigira nk'uwutavyumva. Imana yacu nidutabare. Iri jambo ni wewe rero riziye rikubwira ngo yamara wari ukwiye kuba umuntu ahanurwa, wari ukwiye kumvira impanuro z'ijambo ry'Imana, kuko impanuro z'umukristo igitigiri nyamwinshi tuzironka mu ijambo ry'Imana, tuzironka mu bishinga ntahe by'abatwitangiye imbere, baciye mu ntambara nk'izo turiko turacamwo, bahuye n'amakuba n'amageragezwa nk'ayo turiko turacamwo, badusumbya ubunararibonye, badusumbya experience. Aba bantu bashobora kuvuga tukicara tugacakama tukumviriza, bakaduhanura. Imana yacu nidutabare. Mu Giswahili haraba akanuza ga proverbe bavuga ngo kinywa cha mzee kinanuka lakini hakiseme uongo. Bagomba kuvuga mu Kirundi ngo akanwa k'umusaza k'umutama kumvikana ko kanuka, ariko nubwo iyo ariko aravuga wokumva umengo ntiyibrosa, wokumva umengo aranuka, ngo ariko kimwe coco tuzi nuko ngo akanwa k'inararibonye, akanwa ka sokuru, akanwa k'umutama k'umusaza, kubwa sagesse afise, kubwuko l'expérience yamuhanze sage. Ubuvuze ngo l'expérience m'a rendu sage, kuko ibyo yaciyemwo byatumye aba umusaje. Uyu muntu ngo akanwa kiwe naho kanuka ntikigera kabesha, ntikigera gahusha, ibyo kavuze kavuga ibinyakuri, ntikigera kavuga ibitari byo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, dufise hirya no hino mu makorale abantu badahanurwa. Udashobora kumubwira ati yamara muririmbiwe genda uku, ifata uku, bigenda uku, bigenda uku. Ibyo batumva. Muri kino gihe dufise abakristo bagenzi bacu nabo b'intagondwa, bashaka kugenda nk'uko bashaka, bagomba gukora ibyo bobo bigombiye gusa, mugabo batagomba guhanurwa. Imana yacu nidutabare. Nyamuburi kimuhanura niwe nyamuburi kimuhamba. Mwene data ukurikiranye kino kiganiro, ukwiye kuba umuntu yemera guhanurwa, kuko uhanurwa kenshi akagambika izosi azovunagurwa giturumbuka atagira gitabara. Ibyo rero byo bibabaje warumvise ijambo. Ubundi yavuze ngo woba wararuhiye iki ujya munsi utabonye Yesu. Nawe byoba bibabaje cyane, hamwe ibyago byo gushikako, hamwe woshika mu rupfu aho gushika mu bugingo. Ukudahanurwa kwawe, mu yandi majambo agomba kuvuga ngo ukudahanurwa kwawe kuzogushitsa ku rupfu, mu gihe uguhanurwa k'umuntu yemera gutega ugutwi kumushitsa mu bugingo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, rero yarangije avuga n'umurongo ngo
uyu muntu rero ngo azobana n'abanyabwenge, Imana yacu nidutabara. Umuntu yemera guhanurwa abironkeramwo ubwenge, abironkeramwo ubumenyi, kandi uyu muntu ngo azobana n'abanyabwenge. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno musana. Nano majambo tugomba dusenga Imana ayatwumvise canke ayatuganiriye aramaze, wewe urabe yuko utoba uri intabarigwa, ko utoba uri intahanurwa. Urabe yuko wewe woba uri umuntu yemera guhanurwa. Niba uri umuntu yemera guhanurwa uri umuhigwe, ariko niba udahanurwa naho uri umuhombe, uri umugorwa, kuko ukudahanurwa kwawe kuzogushitsa ku rupfu, ntikuzogushitsa mu bugingo. Dusenga Imana rero, ico Imana yipfuza igomba yuko woba umuntu yemera guhanurwa, kandi impanuro ziruzuye mu ijambo ry'Imana. Nizera yuko ico kintu atari gishasha mu gihugu nk'iki. Novuga ngo abenshi igitigiri nyamwinshi ari c'abemera Imana, ari c'abakristo. Dusenga Imana, tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, atubwiye ukuntu umuntu yemera guhanurwa azoshika mu bugingo. Uguhanurwa kwe kuzomushikana mu bugingo, kandi ngo bizotuma abana n'abanyabwenge, kuko azogira ubwenge, azoba umunyabwenge nawe. Na cyane cyane ko bavuga ngo ubana na suneba ugasuneba nkawe. None rero ndakwinginze ngo umuntu yumvise kino kiganiro akaba avuze ngo Mana mbabarira, ngwiza ko imbabazi aho byangoye, nabaye intahanurwa, nabaye novuga ngo ikigonde, nabaye ikigaba. Mbabarira, amaraso yamboneke kunyeza untunganye, hanyuma nemerwe nawe. Uyu muntu tumubwira neza umwe z'umutunganye, umwe kwemerwa nawe. Ivyo gomba byose bishishikare kumubaka mu izina ryawe ryera Kristo, Yesu, tubyizeye. Amen.